bakunze mutwumviriza turabaramukije ni jewe Shengera Hamede nkaba njejwe igisata cyo gutuma tumanako amakuru n'ibijanye n'ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi ngaha mu kigo ca MANAAC tukaba twatewe iteka uyu munsi tuganira n'umwubahwa aho ariko aritegurira urugendo rwiwe rwo gusubira mu mahanga. Nyakubahwa Deje, twarumvise ko mugomba gusubira mu mahanga dufatiye uko twagiye tubona mugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko tutari tubimenyereye. Mbega bigiye kugenda gute ko mugiye gusubira mu mahanga? Mbega ibikorwa bya MANAAC mwo kwizeza abariko baratwumviriza ko bigiye kubandanya nkuko byari bigize iminsi bifise umuvuduko? Murakoze kuri ico kibazo. Nagomba mbwire abahinga mvabwenge yuko mu by'ukuri tutabasize nk'imfuvyi kuko murabizi neza yuko MANAAC atari akagwi k'umuntu canke k'abantu, ahubwo ni ihuriro rusangi ry'abafise ubuhinga mvabwenge bava mu mashirahamwe atandukanye basanzwe bafise n'ibindi vyabo basanzwe bikorera muri ubwo buhinga mvabwenge. Rero nkibaza yuko abantu bokumva neza yuko MANAAC ifise ico no kwita inzego zizobandanya ibikorwa nivyo twakoze ibitari bike, kandi n'imbere yuko nza hariho ivyakozwe koko si ibikorwa byose vya MANAAC bica ku mbuga ngurukana bumenyi. Nkumbure mwihende ngo mwambonye ku mbuga ngurukana bumenyi ngo nije nakoze byinshi gusumvya abandi. Sivyo, ahubwo hariho abandi bantu muri MANAAC basanzwe bariko baritanga bidasanzwe kandi bamwe bariko baritanga. Murakoze. Ego ikindi nyakubahwa Deje, twarabonye mugishika ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abahinga mvabwenge bahagurutse ku bwishi. Mbega uwo muvuduko wo guhaguruka ku bwishi wazananye hehe ko tutari tumenyereye tubona abahinga mvabwenge bahaguruka n'ibintu byabo bavyerekana? Mu bisanzwe ni bimwe namye mvuga mu minsi heze igihe nshitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura Merikero ndadaye, narabivuze yuko nabakeya dufise bavyize mu mahanga canke barose ubwo bumenyi si benshi bakunda kubusangiza bagenzi babo. Rero je nkavuga yuko ubumenyi wize ku mashuri udashobora gusangiza abandi bene wanyu ntaco babumaze. Kumbwira ko umu expert ukorana na Nations Unies uhembwa amafaranga yose aguhereramwe n'umuryango wawe, mugaba atakintu umuhinga mvabwenge uriya wo hasi ku mutumba ashobora kubenefisia canke ashobora kuronka kubera ko wagize ico umufasha ku bwanje ubwo bumenyi ntaco babumaze. Nico gituma rero je nibaza yuko naje gushira mu ngiro politike ya leta, kuko leta irinzi ihamagarira bene igihugu bayo kuja ku kivi bagakura amaboko mu mpuzu bagasahiriza bagaterera mu iterambere ry'igihugu. Nibaza yuko atabindi novuga nafatiye ko cane ni opportunité nuko kuntu leta yacu ikora neza idushiriraho amahigwe yo gukora. Hanyuma kandi ukabona neza yuko bitayeho gwaruka. Nta kindi novuga kirenze ku vy'abandi kuko sindi ncabwenge gusumvya abo bene wacu bandi bavyize. Mbega tukiri ngaho nyene, mbega uretse ko ukudandaza ubuhinga mvabwenge ku banyamwuga, mbega niki MANAAC itegekanya kuri abo bose bafise imyuga mvabwenge? Mu by'ukuri tuvuze ivyo by'abahinga mvabwenge no kuvuga iki? No kudandaza ivyo musanzwe mukora. No kudandaza ivyo musanzwe mukora. Je sinibaza yuko uyu munsi twuguma twizunguruka ko nk'ipine, kuko mwarabonye amashirahamwe menshi araza akabwira abantu ngo tugiye kubakura mu bukene, tugiye kubafasha ibi, tugiye kugira gute. Ariko je nibaza yuko muri MANAAC tugiye
gufata imigambi twanditse twatosoye itangure kuja mu ngiro, tuve mu majambo tuje mu bikorwa. Nimba tuvuze yuko tugiye gushiraho ihuriro rusangi, galeri, inzu y'idandarizo, aho abahinga mvabwenge bose bashobora kuzana ivyabo kugira ngo bigurishwe, ibindi tukabironderera amasoko yo hanze y'igihugu. Nibaza yuko ivyo ni ibintu tugiye gutangura ubu. Ngira ngo umuyobozi wa Sopake sino muvugira kuko Sopake sinkirongoye, hari uwundi yatowe, umu engineer yitwa Sylvestre. Nibaza ko mwomushikira kugira ngo abahe urutonde rw'ingene twipfuza ko bikorwa, kandi abantu bareke kwiyumvira yuko Sopake ariyo tuzofasha gusa. Dushaka yuko nayo makoperative y'abatwa, ayo mashira hamwe y'abandi bahingura ibikorwa mvabwenge, nabo nyene muri MANAAC barahawe ikaze kugira ngo bazozane umwimbo wabo. Tumenyereye ko iyo havuzwe aba artiste twumva abasani bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abaririmbyi, aba artiste, mbega ico coco wogisigura gute? Ninde yakubwiye ko umusani ariwe muhinga mvabwenge hano mu Burundi? Sivyo. Nabo bahinga mvabwenge turiko turavuga abasani bibujumbura, nivyo barafise uko babayeho. Bimwe sinshaka no kubimenya kuko usanga ntibashaka kumenya leta ici bamariye. Nimba badatanga amakori, nimba badashobora kubigira akazi, babikore professionnellement, abo bantu bavuga ko ari abartiste gute? Jewe mvuga ko umuhinga mvabwenge ari ukurikiza, sinzi ko novyita renorme canke ari uca mu nzira zizwi, kuko umu artiste su kwitwa ngo umuririmbyi canke ngo umucafyi canke ngo igicyoya. Hariho ibisabwa, hariho ama etape, hariho inzira, ingazi uduga imwe ku yindi. Ntushobora gusimba imwe uvuge ngo umu artiste. Rero jewe novuga yuko ni inyigisho tuzotanga kugira ngo abantu babimenye, bumve neza kuba umu artiste icarico. Nyakubahwa Deje wa MANAAC, tukiri ngaho nyene, ko tuzi abantu benshi baduga ruguru guhenda abene gihugu bakabashira hamwe ngo bazobakorera ibintu biriya. Mbega MANAAC yoyo ije gutandukanya gute abo bantu? Ni ico umbajije bacita innovation canke ikidasanzwe. Nibaza ko nabibwiye abo bene gihugu uri kuravuga ko ari ryo tandukaniro rya MANAAC n'ayandi mashira hamwe canke ayandi ma organisation yaciye mu gihugu. Ubwa mbere abantu babanze bumve yuko MANAAC na hari entreprise ikora ubudandaji, ntabwo aragatasi k'icayi uteruza urutoke rumwe uko wishakiye. Abantu babanza bakumva structure canke inyubako ya MANAAC, ingene MANAAC yubatse. MANAAC ni ihuriro, ntabwo twebwe tudandaza vya bindi wumva usanga abantu bariko baragwana ngo dupiganira amasoko no kwicana bakicana abantu bapfa inyungu. Twebwe si ivyo. Twibaza yuko abashaka gufasha muri secteur ya culture canke art, tourisme, numvise n'ivya tourisme ataco twabivuze ko kandi ari ibintu bihambaye cane. Twebwe ntituje kugwanya amashira hamwe yarahasanzwe hano. Oya, twebwe nibaza yuko abantu bashaka kumenya neza ivya MANAAC baze begere abarongoye MANAAC mu ntara ku ntara. Sino bivugira hano ngo ndabimare. Mugabo gatonya nishuye ku kibazo cawe, n'abafasha muri iki gisata, ndavuga abo usanga abo twita les bailleurs de fonds, turiko turamobiliza les fonds canke dusaba imfashanyo. Tubabwira tuti twebwe nta mfashanyo dukeneye z'amafaranga, mu gihe ubundi bugwi usanga kenshi begerana kugira barya amafaranga yo bazungu canke n'abandi. Twe twavuze ko dukeneye ko abantu tubakarihiriza ubwenge. Twavuze ko dukeneye ko duhiga amasoko yaho bashora ivyabo. Sinzi ko wumva ico kintu. Twavuze yuko twebwe ikintu tugiye gukora ari uguharanira uburenganzira bwabo, amategeko yabo donc abakingira yubahirizwe, akingira ibikorwa mvabwenge, ibyo bita droit d'auteur. None ngaho hari ikidandazwa wumvamo, mugabo bishobora kwitwa ibidandazwa, mugani wa Michelange ngo byo mu muyaga. Rero bisigura yuko MANAAC ije gufasha
ntije kununuza abanyamyuga twe nta cotisation mensuelle twaka ico sasa nimba ushaka kwitwa umuntu wo muri MANAAC ego hariho ibisabwa kugira ngo wiyandikishe witwa umumambre uzotunge ikarata yerekana ko umunyamwuga mu Burundi mugabo nashanda kubwira neza yuko umunyamwuga azoba atafise ikimuranga bizomugora mu minsi kuko nayo ma base de données tuba turiko turegeranya canke ibisabwa amazina imyirondoro y'abahinga mvabwenge twebwe abazodufasha yaba leta yaba ma ONG yaba amashiramwe mpuzamakungu yandi twababwiye yuko udafise ikarata y'umwuga uterekana icakora utari ku kivi uwacavamwo rero twebwe nibaza ko abo bene gihugu muri ko muravuga bazoharonkera inyungu nyinshi nibo bafise inyungu nyinshi kurusha twebwe kuko twebwe turiko turakora ico no kwita vocation canke umuhamagaro mugabo ugamije kudandaza ivyo bihangano vyabo. Reka nyakubahwa Deje wa MANAAC imbere yuko turangiza higaniro cacu ego twarumvise kandi ko MANAAC ifise abayiserukira mu makungu mbega bobo nyakubahwa mubiteze kwiki ubutumwa bwa mbere twahaye abaserukira MANAAC mu makungu kugira ngo barabwumvise twarabateye akamo kuri lancement officiel même avant twavuze yuko ikintu ca mbere ari kuvuga neza uburundi ubwa mbere babanze berekana ivyiza igihugu cacu gifise ndavuga muri tourisme ndavuga ku mahigwe menshi leta yadushiriyeho babwire ingenzi kuza mu Burundi co ni ca mbere ubundi butumwa bwa kabiri abo twashinze ibikorwa mu makungu guserukira MANAAC bajejwe nukugerageza uburyo bwose bushoboka abagwiza tunga bo mu ivyo bihugu baze gushora imitahe muri art culture na tourisme kuko ari bisata vyibagiranwe ubona yuko umengo n'ababijejwe mu gihugu siho bari kuko sinumva ingene amasite touristique yo mu Burundi ari no exploité ata abantu bayavyaza umusaruro ntivyumvikana ntivyumvikana kuko jewe nk'umuhinga yize ivyo bintu ndiko ndagendera igihugu cose nkaraba amafaranga yo kwinjira mu gihugu biciye muri ivyo bisata camona ko ari bitera soni nkahamagarira rero abo baserukira MANAAC mu makungu yuko bogerageza uburyo bwose bushoboka bagahamagara ingenzi bagahamagara abo bagwiza tunga bakazana imitahe yabo muri ivyo bisata kuko akazi ni kenshi tere ni vierge nta muntu yovuga ngo yarabuze nica akora mu Burundi uravye amasite dufise icanyuma novuga nk'ubutumwa twahaye abo baserukira MANAAC mu makungu nikijanye no kugerageza gutegura ibiteramo nk'ubu urabona yuko ingoma zacu ni patrimoine culturel immatériel de l'humanité canke zaramaze kwemezwa muri UNESCO yuko uba ari itunga rusangi mu bindi bihugu usanga haba ico twita tour du monde abantu bakazunguruka isi yose bagenda berekana uwo muco wabo iyo patrimoine yabo uretse Burundi bwonyene butarakora ico gikorwa ibindi bihugu byose byarakoze nivyo ama competition araba canke ama festival bagatumigwa mugabo twe twavuga ko muri MANAAC biciye kuri abo baduserukira mu makungu bofasha kugira ngo ivyo biteramo vyameho bibakazi ibi byo kuvuza ingoma byo gutamba ikirundi ugasanga umuntu yabikoze kuva mu myaka 30 iheze mugabo aracagenza ibirenge nta nikanda birashobora kwigurira ivyo bintu bitegeza guhagarara kuko bidahagaze ntaco MANAAC yoba yaraje gufasha nuko novuga rero abaserukira MANAAC mu makungu niko kamo twubatera kandi tukanabashimira ivyo bamaze gukora kuko sibike ngira ngo mwarabonye abo mu Bubiligi ivyo bakoze mwarabonye nabandi ivyo bariko barakora murakoze gira kajambo ushikirije ku banyamwuga mvabwenge aho buca musubira aho mwaje muva kubandanya ibikorwa kugira ngo bashobore kumbure kurema ko ibikorwa bya MANAAC bidahagaze nkuko wari ubivuze mu gusozera no hamagarira abanyamyuga mvabwenge mu gihugu cose kuba baregeranya ibihangano vyabo canke ivyo bahingura kugira ngo aho mu minsi mikeya iza tugiye kugurura galeri rusangi canke inzu y'ubudandarizo rusangi izo birimo ibihangano vyabo byose bishobore kugurishwa kandi bitegure no kugira ngo batanga amakori kuko
iyo murakora ibikorwa mvabwenge utegerezwa gutanga nikori kugira ngo ayo mashure yubakwe nayo mabarabara yubakwe. Ni vyiza yuko n'abahinga mvabwenge natwe tudasigara inyuma kuri ico gikorwa c'iterambere. Murakoze namwe. MANAAC yaje